Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio television Isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye nuko igihugu cokingira abaco kubijanye n'ingwara zica ku mipaka. Ibiza vy'ibihara vy'inkende bita Mpox na Marburg bituruka mu gihugu cha republika ya demokarasi ya Congo hamwe n'igihugu c'u Rwanda bikaba bibangamiye igihugu c'u Burundi cyane dufatiye ku ngwara ya Mpox. Dufatiye ku ngwara y'ibihara vy'inkende bita Mpox, igihugu ca republika ya demokarasi ya Congo gifise abagwaye ibihumbi 30. Muri abo hamaze gusiga ubuzima abantu bangana ku majana 990 kuva mu ntango zuno mwaka. Hano mu Burundi kuri iyo ngwara nyene abantu amajana 849 nibo bamaze gufatwa n'iyo ngwara ya Mpox, ariko nta urahasiga ubuzima. Hama amajana 28 nabo bakaba bariko barakurikiranwa n'abavuzi, no kuvuga ko bari ku miti. Kubijanye n'ingwara ya Marburg yamuka mu gihugu c'u Rwanda, mu Rwanda honyene hamaze kuboneka abantu bagera kuri 29. Kuri iyo ngwara nahone hakaba bamaze kwitaba Imana abashika ku 8. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu hano mu gihugu cacu yarahamagariye abarundi kwikingira iyo ngwara ya Marburg yamuka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Umushikiranganje nyene yashikirije ko hatabaye ukwikingira hoba ingaruka mbi nyinshi kubera Uburundi n'u Rwanda vyegeranye cyane. Ivyo biza vy'ingwara biguma binyuragirana muri bino bihugu vy'ibiyaga binini bikaba bibangamiye cyane abanyagihugu bo mu karere. Mbe ibijanye n'izo ngwara zibiri Mpox na Marburg vyoba vyifashe gute hano mu gihugu cacu c'u Burundi? Hoba hari ingingo ziriko zirafatwa mu karere mu kugwanya izo ngwara z'ivyaduka? Ni gute ibihugu vyo mu karere vyokorera hamwe mu kugwanya izo ngwara? Ivyo rero akaba ari bimwe mu bibazo tuza kugarukako mu kiyago cacu cyo kunama uno musi. Abatumire rero dufise ni babiri, turi kumwe n'umushinga mateka honorable Marayika. Kaze mu kiyago cyo kunama. Murakoze cyane, hama tuboneho nakanya ko kuramutsa abariko baratwumviriza aba bari hagati mu gihugu canke bari hanze y'igihugu bariko badukurikirana kuri radio television Isanganiro. Murakoze. Ubundi mutumire turi kumwe ni Pascal Nionizigiye, umuhinga mu bijanye n'imigenderanire. Pascal, professeur, sangwe kaze mu kiyago cyo kunama. Murakoze cyane kandi tufasha kanya ko kuramutsa abantu bariko baratwumviriza. Murakoze. Ikiyago cyo kunama uno munsi mukaba mwagiteguriwe na radio television Isanganiro ifadikanije n'ishirahamwe la Benevolence ya Grand Lac. Imbere yuko tuja mu idonido rya kino kiganiro cacu, reka tubanze twumvirize umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi hano i Bujumbura ku bitaro by'umwami Rudoviko rwa Gasore atubwire uko ingwara ijanye n'ibihere, ino ngwara ijanye na Mpox uko yifashe hano mu gihugu cacu. Kuri bitaro byitiriwe umugana Rudoviko rwa Gasore guhera itariki 31 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 niho twatangura kwakira abagwayi ba mbere bagwaye ingwara akakaranda k'ibihara vy'inkende. Rero kuri ibi bitaro tumaze kwakira guhera ico gihe abagwayi amajana 333 bapimwe barasanga bafise iyo ngwara, kandi abashika amajana 268 baramaze gutaha bakize. Nta mugwayi n'umwe haritaba Imana kuri ibi bitaro vyacu agwaye iyo ngwara. Kandi kuri tariki
10 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 turacafise mu bitaro abagwayi bashika 65 bariko baravugwa n'abandi bashika 18 bapimwe barindiriye inyishu. Kuri ibi bitaro rero twebwe aka karanda kakitangazwa twaciye twihutira kuraba abakozi bofasha muri ico gikorwa dukuye mu yandi maserivisi y'ibitaro, kandi hariho n'abagira neza baje baradufasha, mbere batwongereje n'abakozi. Ubu turafise abakozi bakwiye, harimo abagira isuku, abaforoma, abaganga, abapsikologe, abapima. Twebwe nko ku kibazo c'abakozi, ikibazo c'imiti nta ngorane dufise, kuko turafise nkuko nabiko ndabivuga, kiretse leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya roho nyanganda sida, hariho n'abandi bafasha nka UNICEF ibicishije mu irindi shirahamwe ryitwa Global Development Community Burundi, bafasha mu kugaburira abagwayi, barafasha mu gutanga imiti ibikenewe imwe, kandi barafashije no mu gutanga ibikoresho, mu kongereza ibitanda n'amamatera, mu kuduha amahema kugira twagure aho twakirira abagwayi, kuko turakira abagwayi bashika 80. Iyo twujuje ibitanda byose barashika abagwayi 80. Rero kugira bigende neza tubikesha ukwitanga kw'abakozi bakorayo, tubikesha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurwanya roho nyanganda sida, kuko baratugendera kenshi, mbere n'umushikiranganje aratugendera yataje. Abatugendera ni ikigo kijejwe kurwanya ibiza bita CUSP. Rero nabo badufasha baratugendera kenshi, tukavugana tugakorana, bakaduha n'intumbero cyangwa impanuro zingene twabikora neza kurusha. Muri rusangi nivyo nashaka kuvuga ku bijanye n'aka karanda k'ibihara vy'inkende. Muri make novuga ko ntambamyi nini dufise, mugabo kumbure twohanura abakiramukanya bakoranako, kuko turabibona kumbure n'abandi bagwana mu nda kubihagarika, na cane ko twumvise ko mu gihugu kibanyi hari undi mugera wa Marburg wateye. Tukabandanya dukurikiza impanuro tuba twahawe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya roho nyanganda sida. Uwo rero akaba arongoye ibitaro Clinique Prince Louis Gasore. Reka rero tugaruke hano mu kiyago cacu cyo ku nama, mpere ku mushinga mateka aserukira abanyagihugu. Mbe mwumvise uko vyifashe hano mu gihugu cacu, umwihwezo wanyu n'uyuwe? Murakoze. Umuntu yabanza kushimira umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu na leta y'u Burundi kubangutse bakoresheje kugira ngo iki kiza c'ibihara by'inkende biva ku nkende niki ufate abantu benshi mu gihugu cyacu. Hama kandi tugashima kumva nubwo hari abamaze bashoboye gufatwa niyo ngwara, mugabo kubona kugera no munsi atamuntu numwe arahasiga ubuzima, byumvikana ko habaye ubukerebutsi budasanzwe mu gihe twumva ko mu gihugu kibanye ca Congo hoho ibiharuro biteye ubwoba bishika ku 30 byamaze gufatwa, n'amaze gupfa batari bake. Rero mwumva ko mu gihugu cacu ko bavyifashemo neza, na cyane ko twumvise ko bace bashiraho
baca bafata ingingo zidasanzwe bakarondera ikigo kijejwe gukurikiranira hagufi ya ngwara bagashiramwe abakozi bitanga bakora batiziganya hanyuma n'imiti ikaba ta kibazo kandi bakatibwa ko atantambamye nimwe ihari byumvikana yuko leta yakoze bidasanzwe kugira ngo tube tugeze kuri no saha ata muntu nomwe yarahasiga ubuzima hama kandi baturumva ko bace bashiraho ingingo zijanye n'isuku kugira ngo ko baravuga ko bica mu bintu byo kuramukanya gukorana ko cyo bitaro contact corporel bafata ingingo zimwe zo kuri covid aho abantu baza barakaraba hanyuma byo kuramukanya bakabiheba no kuza abantu begerana ibyo byose bakabireka rero turumva ko kubijanye na leta y'u Burundi ko atako batagize kugira ngo ico kiza c'ibihara vy'inkende Mpox gishobore gufatwa mu ntoki ntikigire ico twokwita amaravage menshi cyane ko twumva ko bico kiza kiri mu gihugu cyose tubise ko abantu batatu ba mbere batanga kuvugwa uwa mbere avuzwe n'ibitaro vya university byo mu Kamenge shuke hamwe n'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge hamwe na district sanitaire yo muri Isare muri Bujumbura ego hama mu matumva ko hariho abafashwe mu Kayanza no mu Rumonge mumva ko cyari kije kirandagata ku munini muniniya ariko barashaka kukimetriza barashaka kugihagarika kuri uwo murindi murakoze reka kumbure ico kibazo ndakibaze kandi na professeur Pascal Niyonizigiye turavye muri musanzwe muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire mbemweho umwihwezo wanyu nuyuhe uravye cyane kuri ingwara za Mpox na Marburg hano mu karere k'ibiyaga binini turavye ngaha mu karere k'ibiyaga binini izo ngwara murabona nk'iyo y'ibihara vy'inkende ni ingwara yaturutse muri Zaire mu 1970 gutyo hamayo yantuze Marburg ni ingwara yatanguriye mu Budagi mugabo ubunye turumva kwiri mu Rwanda murumva umuntu ashobora kuvuga ati ni ingwara ziza ziva hanze zishobora gushikira Burundi kandi turumva ko hari abamaze kugwara naho bamwe bakize no kuvuga ko ingwara muri iki gihe isi iri kiregerana cyane ibihugu bisumiranira abantu bagendagenda cyane bakoresheje imiduga bakoresheje indege izo ngwara zirashobora kwandukira abantu bari mu bihugu bitari bimwe ni naco gituma ngira muri iki gihugu cacu bagerageje kumera amagabo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu eka mbere n'abafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nka za OMS UNICEF kugira bafashe abarundi bagerageze kwikingira bagerageza gutanga amakuru ingene izo ngwara zifata uko abantu bo kwikingira n'ibintu bitegerezwa kuba kandi vyakozwe kuko kira noneho turafise ivyo tumaze kumenya kuvaho hatera ingwara ya COVID-19 bidutuma tumera amagabo tukamenya gukaraba kugerageza kwirinda kuramukanya kugwana mu nda n'ibindi naho tubona ko hariho abantu batabikurikiza nk'uko vyavuzwe ariko benshi barabizi kandi barabikurikiza haramaze biraboneka yego ni gute hogwanywa ibihuha cyane bivuga yuko intandaro y'izo ngwara ishobora gutosekaza umubano mu karere k'ibiyaga binini ego ico nico no kugerageza kubandanya abantu nka leta abatwara hagati mu gihugu amashengero bimenyesha makuru abamenyesha makuru nkuko muri ko murabikora kugira ngo abantu bamenye izo ngwara bamenye ico zivako bamenye n'ingene bozikingira
mu karere k'ibiyaga binini mubona bishoboka birashoboka kandi nibaza ko vyatanguye naho tumaze igihe hari ingwara ziza zirajabuka imbibe turamaze kubona yuko iyo uko kwinubana uko gutuma urutoka abandi kuko umengo nibo bazanye izo ngwara yego ivyo turabona ko bidakomeye cyane muri aka karere kacu ahubwo abarundi abanyarwanda abanyekongo bose barabona yuko izo ngwara naho zoba zatanguye mu gihugu kinaka kuvuga ko ababa muri ico gihugu aribo bayizanye nkuko umengo nibo botuma ku rutoki ahubwo no kubona yuko ibihugu byacu bitegerezwa gukorana bigahana amakuru bikarondera hamwe imiti yo kurwanya izo ngwara n'ingendo nshasha abantu bofata kugira izo ngwara ntizibafate dufatiye kumbure ku mubano usanzwe uri hagati ya bino bihugu byacu by'akarere k'ibiyaga binini mubona bikunda koko yuko bene ivyo bihuha bavuga ko bitosekaza umubano bitobandanye ndibaza yuko abene igihugu mu bihugu byacu naho twafatiye ibihugu bitatu Burundi Rwanda na Congo naho hakunda kuba ingorane hagati y'ibihugu byacu abene igihugu bobo nibaza yuko batahura yuko bateza kurengera iyo mishamirano uko kwinubana mu vya politike n'ibindi bijanye n'umutekano bakagerageza gukorera hamwe kugira bagwanye izo ngwara kuko izo ngwara zozo ntiziraba imbibe z'ibihugu ntiziraba karanga muntu zacu amadarapo y'ibihugu byacu ni ingorane zibangamiye akarere ibihugu byacu abene gihugu muri ivyo bihugu ego honorable Pamphile Marayika araboneka ibihuha bimwe byerekana yuko bavuga ko izo ngwara zishobora kuba intandaro y'umubano canke gutosekaza umubano mwiza uri hagati simvuge mwiza umubano uri hagati ya bino bihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini mubona koko ari gute bene ivyo bihuha bitoja mu banyagihugu uburyo bwiza bwo kurwanya igihuha uca mu nzira cazananyemwo icyo gihe cazananye ku mbuga ngurukana bumenyi hateza kubaho uburyo bwo kukibeshuza baciye muri izo mbuga ngurukana bumenyi byose nta biho bashobora kuca ku maradiyo kugira ngo umuntu acakoresha iradiyo mugabo ni radiyo umuntu ashobora kuyikoresha kugira ngo abeshuze ikindi naco ni ibi umuhinga karavuga mu isanzwe ingwara itaraba imbibe no mu kwigwanya no raba imbibe ibihugu byacu igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda na Congo hari amashira hamwe bisangiye nk'ishira hamwe ryo Afrika y'ubuseruko babihuriramwo hari ishira hamwe rya ibiyaga binini ya CLGN n'ahandi urumva ko nubwo hariho kutumvikana kuri kina kiriya basangiye byinshi kandi n'abanyagihugu abene gihugu burya n'imico nitandukanye cyane gose nko ngaha kujya muri Congo abahegera bazi ko bavuga ikirundi abanyarwanda n'ikirundi bisa n'ibyegeranye rero nico gituma nizi ngwara kuzigwanya bateza gushira ingufu hamwe kandi murumva ko ni ingwara z'akaranda wewe utayikingiye mu gihugu cyo wawe ahubwo irajabukana handi hose ni biza rero yuko abantu bashira ingufu hamwe kugira ngo ntishe kurengana ahantu yariri nk'ubu niho dushaka gushima ibiko birakogwa murabona ko nka leta y'u Burundi umushikiranganje w'amagara y'abantu nubwo urubibe rw'amaguru urubibe rw'isi frontière terrestre yugaye maze ko frontière aérienne yo iguma yuguruye abaza n'indege zo mu kirere yego ziruguruye baragerageje nkaha kuri izi mbibe frontière terrestre baravuze kuko nubwo bawugaye abantu baca mu binywabi bakabandanya bagenda bakagoma abo baramukanya canke bakora ibintu biriya rero baravuze ko bogerageza kugira ico bita vigilance gukurikirana bamere magabo kugira ngo ntihave hagira uwinjira aze ayizanye kandi Imana ishimwe kubona kurugera kuno munota tamuntu no mwaragwara bijya bihara bya Marburg
mu Rwanda twanumvise ko hamaze gufatwa abantu barenga 26 harimwo abashika 6 cyangwa 8 bamaze kwitaba Imana abandi nabo baracungerewe bariko barakurikiranwa hariho nabandi babashikije na 31 babagiye kumwe nabo bafashwe nabo nyene bari cyo bita surveillance kugira ngo ni have ko nubwo ingwara bitaraseruka umuntu ashaka kuba yikarigendana kandi agashaka kuyitanga ico bita incubation agashaka kuyitanga ku bandi kandi turumva yuko atabandi barashaka kurenga ko kurabo byumvikana yuko n'igihugu cy'u Rwanda cyashoje kubyifatamo neza bafashijemwo na OMS ikigo kijaje ubuvuzi ku isi aho cace kizana abahinga l'expertise barazana n'ibikoresho byose kugira ngo bafashe iyo ngwana nshije kurengana ngwije mu Burundi canke mu gihugu kibanyi ca Congo umva ko nubwo umenga biboneka nkumengane bakorakorana burya bakorakorana ko nk'ico kigo cawe mesi cyo gikora mu bihugu byose kijaja muri Congo yaja byumvikana ko ingufu ziri hamwe hama ikindi umuntu yoshobora kuvuga umuntu asha no kwisunga ukuntu ivyo la strategy bariko barakora mu gihugu ca Cameroon aho nko muri Cameroon bashizeho ico bita umugambi w'igihugu ico bita plan national intégré yo kurwanya ibihara vy'inkende variole de singe uwo mugambi ukaba uva mu 2023 kujya mu 2027 umugambi rero ukaba ahanini uri ku bintu byo guhana makuru les informations relatives à kuyontuza hama no kwigisha abantu cyo bita sensibilisation no kuraba ukuntu bashaka gufata mu ntoki gufasha abarwayi no kwigisha abateza gukurikirana iyo ngwara cyane n'ama laboratoire ubuhinga bwo kugira ngo bashe kuvumbura iyo ngwara n'ingorangana nigo itarashaka kurandagata rero ni bihugu byarikwe guca gufata kwa karorero kandi twumvise ko ibijanye na sensibilisation ko bikorwa ibijanye no guhanahana makuru muhinga avuze baraca mu masengero baca mu binyamakuru nko nabonye ikinyamakuru bita Eko ego icandika za iwacu hose n'ibindi hamwe n'amaradiyo bari kubikorwa kugira ngo izo ngwara ntizishobora kubandanya zirengana bimeze uko mu gihe ibi bihugu byo mu biyaga binini turavuga Burundi Rwanda na Congo Republika na Demokarasi ya Congo hari aho usanga hari ibibazo bimwe n'ibindi ku bihugu bitandukanye fata Burundi n'u Rwanda na Congo ibintu nk'ivyo ni gute twokwirinda kwagiriza canke abantu bo kwirinda kwagiriza igihugu kibanye ikina kiriya ko ariyo nkwezi y'amarere izi ngwara nk'izi mu gifaransa bavuga ko ziri imprevisible numenya ukuntu iyo ngwara ibije hama umuhinga yanavuze ko bijya bihara vya Marburg byatanguriye mu ntuze mu gihugu cyo Budagi aho hari mu 1937 umva ko hari kera kuva ico gihe rero yagumye yaragiye no muri Afrika y'Epfo mu Uganda muri za Kenya bikageze muri Congo murumva ko ntubasha kuvuga ngo nakango niwe ngwanteye no ngwara ni iguma iko irazunguruka ubu hoho baravuga ko yamaze kurengera ico bita Robertso geographique aho baba bafata ko yatanguriye kuko nubwo bavuga ko bayibonye mu Budagi babaye wivumbure naho bundi yari ivuye ku nkende zavuye mu Buganda Robertso bakafata yuko ari muri Afrika yo hagati no muri Afrika y'uburengerazuba Afrika de l'Ouest ubu rero igitangaje nuko iyo ngwara iramaze gushikanga mu bihugu birenga 200 harimo na Amerika harimo ni Buraya za Portugal za Royaume-Uni mu Faransa n'ahandi byumvikana yuko ivyo yo gutana kw'imyikomo ngo ni naka nukuri ivyo uvaho ahubwo babonye umugwayi anka bagaca bihutira guca bashira ingufu hamwe bakarengera ivyo byako biratandukanya uyu nuriya kuko burya akarimbi frontier ni nk'akarimbi umubanyi muko murafa akarimbi ntibibaze yuko abana baramukanya canke imanza mu zitumiranamwo ibinabi donc bagakoresha
ivyo gushira ingufu hamwe gusumba kurengera ibatandukanye. Murakoze professeur, ikibazo ni nk'iki nyene muravye ingorane ziri hagati y'ibihugu, ndavuga ku mapolitike ku rwego rwo hejuru, mubona koko ari gute abarundi canke abakongomane n'abandi bose batokwagirizanya ibihugu n'ibindi ko ari inkwezi z'amarere cyane cyane bw'izo ngwara? Ingene vyogenda nuko abategetsi b'ivyo bihugu, abatwara leta cyane cyane ubushikirangaje bujejwe amagara y'abantu, eka mbere n'abandi tuvuge ibindi bigo byitaho ubuzima bw'abantu vyogerageza kuza birasigura bitanga amakuru ajanye n'izo ngwara, ingene zatanguye, uko zimeze, cyane cyane berekana ko atari ingwara ziva ku bushake bw'abantu bonyene, ariko ari ingwara zirandagata zitanguriye hamwe zigaca zija handi, ku buryo abantu batotana ku mwikomo, batokwinubana, ahubwo bogerageza kuja hamwe kugira bazigwanye. Uko kuja hamwe no kuvuga iki, no kubahiriza ingingo, impanuro zitangwa n'abatwara, zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ingene abantu bo kwifata mu kugira isuku, mu kugerageza kureka gukoranako, kugwana mu nda n'ibindi. Ivyo byose bikaza birengera injyane zishobora kuba ziri hagati y'ibihugu, ahubwo bikaza bituma abantu baja hamwe mu kugwanya ivyo biza. Birashoboka rero ko abantu borengera ingorane zisanzwe ziri hagati y'ibihugu kugira bagwanirize hamwe uwo mwasi twakwita umwansi, izo ngwara ziko zirabangamira abanyagihugu babo. Ego je ndibaza ko bishoboka cyane kuko hari ingwara nyinshi zabonetse muri aka karere kacu, ari Ebola n'ibindi. Sinibuka ko huba harabaye gutanatana kumwikomo canke kwinubana abene gihugu mu bihugu vyacu aho bahurira ari kumbibe n'ahandi hose. Mbona umengo babona yuko ari ingorane dusangiye, ko ahubwo twogerageza kuzigwanya tutinubana, tudashira tuvuge ishavu kuri bajya cankaba. Ego tubibutse ko turi mu kiyago cyo kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye nuko igihugu cokingira abaco kubijanye n'ingwara zica ku mipaka. Ni mu gihe ibiza vy'ibihara biva ku nkende bita Mpox na Marburg vyaduka bituruka mu bihugu vya Republika ya Demokarasi ya Congo hamwe n'u Rwanda, bibangamiye ivyo bihugu kumbure no Burundi ko buri mu karere butosigara inyuma mu kugwanya izo ngwara. Abatumire ni babiri, umushinga mateka Pamphile Malayika niwe turi kumwe hano, turi kumwe kandi na professeur Nizigiye Pascal umuhinga mu bijanye n'imigenderanire. Reka rero kumbure no muri kano kanya naho honorable Pamphile Malayika mubona ari Pascal yari yagicishijemwo, ni gute ibi bihugu vyacu cyane cyane ndavuga aha mu karere vyokorera hamwe mu ntumbero yo kugwanya ingwara turetse n'izindi zose z'ivyaduka? Mu bisanzwe hariho umugambi wa OMS wuko basaba ko baho necessité ya collaboration, donc yuko abantu bakora hamwe ku isi yose au niveau mondial, la coordination mondiale, kugira ngo ivyo biza wumva bihera ngaha ukazamba bigeze hariya bigwanirizwe hamwe kugira ngo biranduranwe n'imizi yaba ivyo bihara vy'inkende canke bya bihara vya Marburg. Ego rero hariho umugambi, donc hariho umugambi ni kuvuga yuko n'ibindi bihugu biteza guca bikora uko nyene. Turumva ko ari ingwara y'akaranda. Akaranda rero utamutagafatiye imigambi karamara abantu. Murazi ko muri kahise ko hari ingwara z'akaranda zagenda zihekura abantu n'abandi. Rero nk'iyo ije ibihugu biteza kuja hamwe, bamwe bose bagakoresha bijya twavuga ko bakoresha amaradiyo mu bihugu byabo, bakoresha amasengero nk'ishengero rya Katolika. Murazi ko kwisi ari rimwe, bashaka gutanga ubutumwa kwisi yose bumwe mu bihugu nka byose. Abantu bagakora uko, abapastori
ibinyamakuru hama agakoresha n'ubutegetsi cyo bita l'administration na cyane ko batubwira ko nk'ijya ngwara y'ibihara vy'inkende ni ingwara mu isanzwe itari grave nta gravity vise ni yateza kwica gose yo abantu baciye bavugwa n'ingoga iyo l'intervention ba rapide ego abantu haza gupfa ari uko batevye kubashikira byumvikana yuko hakwiye nyene ingamba muri ivyo bihugu byose kugira ngo nujya mu nyagihugu ho hasi kuko bavuga ko abantu benshi bakunda gupfa ni hariya nyene mu hasi hari hategereye ibisagara hari usanga n'ubuvuzi budashika usanga n'abantu budashemeye yego ugasanga n'abantu ugasanga nk'iradio ntishikayo ntivuga ibintu nk'ivyo rero kandi ugasanga n'abantu bafite amikoro make naho hantu ikunda kwica abantu gusumba mu bisagara rero ivyo bihugu bikwiye gufata ingamba zimwe ibi bijanye no gutanga amakuru la communication ibyo kwigisha la sensibilisation abantu bose bakumva ico kiza ko kihari kugira ngo kiranduranwe n'imizi muri ivyo bihugu honorable akenshi harakunda kuvugwa intambamyi zijanye n'uburyo mubona koko uburyo bukwiye burashoboka burahari ego cyo n'ikibazo gikomeye cyane n'ikibazo gikomeye gose ariko dushima kuko mu byo nkonga mu gihugu cyacu batubwiye ko atantambamye nimwe bafise cyumvikana yuko atangorana y'uburyo bafise ariko muri rusangi ibintu byose by'ibiza ibintu by'ingwara byasaba uburyo kandi bigasabana nuko abantu bamabagavye kuri ibintu by'ibiza aho kuja kuvura cyamaze kukwinjirana muga kwagice bita prevention kagira depot de prevention yego nkakujya batekanya amahera y'ibiza n'isibe yego tubaze yuko nibi bica bija muri ajya amafaranga nyene y'intega bizoza yibiza n'isibe mbe mwebwe nk'abasurukira abanyagihugu mu gihe kumbure muri munama nshinga bateka nk'ayo mafaranga mwereko muravuga ubwo buryo baba bashize muri ayo maprograme yo kugwanya berizo ngwara canke nkuko mavuze isibe nibiza ni giki cyane mutekerera leta kugira ayo mahera aboneke kuko twarabonye yuko hariho n'ibindi biza mugabo ugasanga inyishu niri kiraboneka dufatiye nk'ibi byabaye mu za gatumba by'imyuzurira n'ibindi ego mbo ubu cyo umuntu yomenya nuko ubu kubera uburyo bushasha igihugu cashizeho cyo gukoresha bita budget programme ubu nta faranga na rimwe rishobora kubaho ridafise icyo rigenewe kandi mu nyuma ryamaze no gukoreshwa abantu akazoshobora kuraba yuko ico kinja kigenewe amafaranga ko cakoreshejwe rero nk'uko mwako murabivuga nibyo biza n'isibe murazi ko nkabijya byo mugatumba nivyo burya nibiza hari ibiza nyene hane proviste umuntu atawe yatekanije ko urashaka ko batekanije nk'amafaranga angana nk'imiliyardi zingahe muga byabize bigaca biza birengeye ya mamiliyaridi naho ruce usanga nkumbure bica bikenerwa yuko abaho abandi baza gufasha ugasanga n'uburyo bwatekanijwe ntibukwiye muga muri rusange mu ma prevision yose ibintu bijanye n'ibiza n'isibe batekanya amafaranga naho mugenda mukaraba murajya mijya migambi ikoreshwa itangwa ifatwa mu mugongo ni banki y'isi banki mondiale bategekanya ivyo bintu bijanye n'ibiza n'isibe n'ibintu byose bijanye na changement climatique murazi ko ubu ari byo bigezweho byose bama bitekanije gusa kumenya yuko amafaranga azo kwira no kwadakwira n'uce usanga bigoye bivanye n'uburemere bw'ico kiza ego professeur Pascal Niyonizigiye dufatiye kuri ibi bihugu byacu ugukorera hamwe mwatubwiye ko bishoboka ariko kumbure ni giki cokogwa kugira haba izo ngwara canke ibindi vyaduka mu gihe bakoreye hamwe bikunde nibaza yuko bishoboka cyane kuko ibyo ari byo byose ibihugu byacu murabona ko byaronse icimviro ciza cyo kuja mu mashirahamwe abihuza ari rishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ari ishirahamwe ry'ibiyaga binini n'ayandi mashirahamwe vyerekana yuko ibihugu byacu byatahuye nk'ibindi byinshi ku isi yuko atagihugu gishobora kwigungana
ibintu kugerageza kwikumira kuronka umuti w'ingorane kidafashanije n'ibindi muri iki gihe isi irimo iyo ni politike ikomeye cyane kandi ibihugu bitegerezwa gukurikiza naho vyoba bitumvikana kuri iki canke kiriya nkuko twamye tubivuga turazi ko ku isi biriho hariho ibintu birengeye izo ndyane za politike izo ndyane zijanye n'ibintu vyo guhiganwa mu bintu ubukomezi mu bya gisirikare ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko nk'ikibazo kijanye n'amagara abantu ari kibazo gikomeye cyane gisaba yuko abantu baja hamwe naho baba bafise ivyo batumvikanako kira noneho turavye muri kahise ka vuba ibihugu vyacu vyaragiranye ingorane ariko ku kibazo c'amagara y'abantu turabona yuko bigerageza gufashanya bigahana makuru bikagerageza gufata imigambi ku mbibe canke ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo izo ngwara zandukira ntizifata abantu benshi ntizibice ari benshi bahagereza kurondera uburyo hamwe kandi nibi tuvuge amashirahamwe mpuzamakungu ku isi aragerageza gufasha aragerageza gutanga amakuru aragerageza guhanura kugira ngo abantu batahure ko bategezwa gushira inguvu hamwe bategezwa kumera amagabo bagakorera hamwe bakagwanya ivyo biza muvuze ikijanye no kurenderera uburyo hamwe tukaba tuzi ko n'ibihugu akenshi usanga bitangana uburyo mbega mubona bishoboka koko kurondera ubwo buryo mu gihe budahari bigende gute cyane cyane uburyo niko burashobora kuba ari buke abantu bagasa imfashanyo biriho mugo cyane cyane mu bintu nk'ivyo igikomeye cyane si nk'uburyo cyane ahubwo ningene abantu bogerageza umwe wese gukora ico ashoboye nk'ubavuze bati iki kiza c'ibihara vy'inkende ivyo gucandaga canke imiti icanco ni ibintu bikenewe ni ibintu bisaba uburyo ariko cyane cyane twarabonye ko ikintu gikomeye cyane ari gukurikiza impanuro abaganga baduha impanuro duhabwa n'abatwara ariko impanuro zonyene ntizihagije ariko zirafasha cyane kurusha nayo mafaranga canke ibindi nk'ivyo byo gukaraba vy'isuku kwirinda kugwana mu nda kuramukanya mbona umengo birakomeye gose ku buryo naho bozana amahera naho bozana iki mugo tutubaha zijya mpanuro zijanye n'ibintu vy'isuku nibaza ko vyogorana cane nshase kuvuga yuko dufise ishaka tuvuze tuti duhagurukire rimwe umwe wese mucashoboye tugwanye iyo ngwara uburyo turashobora kuburonka murakoze honorable Pamphile Marayika ni igiki cokorwa kugira izi mbibe ibihugu bihana muri kano karere k'ibiyaga binini ntizibe arizo zotuma haba irandagata rya zino ngwara za Mpox na Marburg twakivuze imbibe nuko ntizari zikwiye kuba intambamye yo kugwanya izi ngwara nk'ubu batubwira ko icyo bita reservoir y'izi ngwara nk'ibi bihara vy'inkende bavuga ko iyo ngwara iva mu dukoko bita uturongere ubuntu burya buntu bumeze nk'imbeba nibaza ko rongere ari imbeba rero nk'imbeba ntushaka kuyibuza kujabuka imbibe urubibe ntushaka kuyibuza kwiva muri Congo nguze mu Burundi canke iva mu Burundi ja mu Rwanda nico gituma kugwanya ntivyari kwiye kugwanya izo ngwara ntivyari kwiye kuba intambamye ahubwo kariko kanya ahubwo guca bashira inguvu hamwe iyi ntuze ibi bihara vya Marburg navyo bavuga ko byo babiva mu mashofusuri intuze ubuhungarema nabwo nyine ni kwa kuniye nabwo burajabuka imbibe uko bwombye bashaka ibintu nk'ivyo nivyo urumva umuntu nawe arashaka guca yandura nko ku mpuzu kakoze ko
cyangwa ibindi ugasanga abantu bacu bagenda bayihanahana muri bya bimwe byo kuramukanya yareka aravuga umuhinga kuri ibi bihara vy'inkende byo harimo n'ibintu by'ubusambanyi icyo bita ama rapport sexuel nubwo atari bavuga ko bijya bihara atari sexuellement transmissible mugabo kuko abantu baba barakora nako begeranye bona amasuelle les lésions ibintu nk'ivyo transpiration ego niho ahanini iyo ngwara ica gusumba muri ico gikorwa rero vyumvikana yuko ibi bihugu biba bikwiye gushira ingufu hamwe ku buryo intoze les frontières zitateza kuba intambamye gusa haragumana ikintu cy'ikibazo gikomeye gose ikibazo gikomeye kuko dufashe nko kuri no ibihara bya Marburg mwumvise mu Rwanda bajya abantu 26 barenga 29 bafashwe n'abakoze mu buvuzi ni personnel de santé n'abantu bavura abandi ntawuzi kuntu abo bantu banduye ubu bandujwe nabo bariko baravura baracari bararondeza iyo ngwara yazananye nkumburazo hatora mugarumva ko ico ni kibazo kuri ibi bihara by'inkende batubwira ko mu Bwongereza muri Wyoming hariho abantu 6 bagwaye batigeze baja muri ivyo bihugu birimo mu iyo ngwara batigeze baramukanya n'abantu bagwaye iyo ngwara umvuga cyo batse no nabo bantu bo bashikiriwe gute byumvikana yuko naho abantu bariko barakinga hari ubunyuro bwinshi iyo ngwara icamwo araho nyene rero umuntu acavuga ati ahubwo abantu bashira ingufu hamwe kugira ngo bagwanye ivyo biza na cyane kumva ubuyira iyo ngwara zanamnamo bushaka kuba ari bwinshi mutubwiye uko twumvise utwo dukoko tuzana cyane zino ngwara urumva yuko bigoye gukinga mbe ni igiki cokorwa cyane kuri abanyagihugu usanga bafise iyindi mvugo bo bababwira cyane ku bantu bagwaye canke abantu bafashwe izo ngwara mbo abantu nkene abo ntashaka kubura ahubwo niho nyene abarongozi abajeje intwaro baca bateza gukora batanga umuco bagerageza kuza baragwanya ivyo izo nzira ibihuha biza birazana namwo ko biba bije kwikika mu kiza mu kongereza isibe yego ubutegetsi ni handi cyo tuvuga tuti amaradiyo amashengero ibinyamamesha makuru byose bikahaguruka kuneza y'abanyagihugu n'abandi gihugu mu kugwanya cyane n'ivyo bihuha bica biza bikaza muri ico gihe ntashobora kuboneka nko kwinubana mu banyagihugu cyane gose harabaho kwinubana turetse no kwinubana hariho n'ukuntu bajya abantu bamaze gufatwa n'ingwara aho babaye bagomba kubakumira ico bitara discrimination abo bantu bamaze no gufatwa bagacagira ubwoba no kuja kwivuza bakanka no kubivuga yuko bagwaye kubera baca babona ati baca dukumira ibintu nk'ibyo ugaca sanga rero bwa bunyarutsi bwateza gukora kujya abantu bavugwe bice bituma abantu basinzikara kandi nko kuri no iyi ngwara y'inkende ibihara by'inkende byo turakenguruka ahubwo tuvuga ati Imana yadufashije ko yoyo irafise urucanco ruriho hakabaho na ntuze na n'umuti antiviral umuti wo kuvura ariko nk'iyi Marburg nta n'urucanco nta n'umuti uretse guca abantu babangukanye n'abantu bakagerageza kubafasha kubafata mugongo mukagira ico bita rehydratation par voie orale ou intraveineuse ibintu déjà ni mugabo urumva ko iyo ya Marburg yoyo ni kibazo kandi yo 88% abantu barapfa rero naho abantu bakwiye gukoresha uburyo bwose abantu bagwaye ntibaje mu byo kubakumira cabagira ahubwo
babahamagariye vuba vuba gucaja kwa muganga hama bongere banagwanye n'ibihuha bica by'ikikamukiriza ego professeur murakoze honorable Pamphile Marayika professeur tugarutse ku byo watowe n'abanyagihugu ahejeje gushikiriza hano kwijanye n'ibihuha cyane cyane no kwinubana mugabo reka ubu dufatire mu karere mubona atari bimwe mu vyotuma kumbure haba umubano mubi canke umubano utosekara urazi yuko asanzwe hari n'amasoko abakongomani basumira hano mu Burundi abakongomani baraja mu Rwanda n'ibindi ego iyo ni ingorane iriho kuko ingwara zandukira zose zituma abantu binubana ariko urugero rwo kwinubana hari aho rutaba runini hari aho ruba rukomeye cyane nibaza yuko mu vyerekeye ibi bihugu tubamwo cyane cyane nk'ibi bihugu bitatu u Burundi u Rwanda na Congo ico twotahura cyane twumvirije amakuru ajanye n'izo ngwara canke tukumviriza inyigisho abaganga abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke amashirahamwe afasha muri ubwo buryo bwo kurwanya ingwara ari OMS ari za UNICEF n'ahandi turatahura yuko izo ngwara atari ingwara ziva ku kugene kugushaka kw'abantu hamwe twovuga tuti abanyekongo nibo bazana iyo ngwara canke abanyarwanda canke iki ivyo turabitahura nibaza ko ico bagikomeye cyane ari kugerageza kumvisha abenegihugu muri ibihugu vyacu yuko batokwinubana ahubwo burondera uburyo bwo kurwanya cyane izo ngwara zo gukwirikiza impanuro baronka ivyo cyane cyane bikagirwa n'abantu bari hejuru abatwara byohera hejuru canke byohera hasi urumva guhera mvuga uwo fata uruhara rukomeye rwo kwigisha rwo gutahuza abantu nabari hejuru nabatwara abavura ni nabamenyesha makuru abantu bakorera Imana mu mashengero n'ibindi nayo mu buryo bwo gukora nkuko ushatse kubivuga no guhera hasi babivuze ati hariya hasi usanga badashikirwa cyane n'amakuru ajanye n'ibintu byo kurwanya ingwara n'ibindi tuvuge hagati mu gihugu no kugerageza kuhakorera cyane abantu bakamenya amakuru y'izo ngwara bakamenya ingene zitera n'ingene bozirinda nibaza ko iki gikorwa nka mwebwe muri ko murakora abamenyesha amakuru n'ibindi vyandikwa mu binyamakuru amakuru aca muri televiziyo n'ahandi birafasha kugira abantu ntibinubane babona ati naho iyo ngwara ubunyi ikomeye muri Congo canke mu Rwanda so kuvuga ko abanyekongo n'abanyarwanda aribo batuzaniye ico kiza aribo badukoreye ikibi bashatse ko iyo ngwara itera oya nibaza ko ico kintu kandi nibaza ko twoshima cyane ko gushika ubu naho hamaze kuba ingwara nyinshi zateye muri aka karere zandukira ntibirashika yuko igihugu cinuba ikindi kubera ingwara ni nkuko n'imbibe zitotuma habo kwinubana eka ni hoba gusa ukugerageza gukanura kumera amagabo kugira abapime babona abagwaye ntibave muri iki gihugu baja mu kindi bagwaye canke abashobora kuvugwa bari kumbi bakavugwa abantu bo mu buhinga bujanye n'amagara y'abantu barabimenyeye barazi ibyo bategezwa gukora ico rero nico cokogwa n'ahandi byo kwinuba navyo vyogwanywa gose ego ntibishobora kubura kuko ingwara yandukira ya mitera ukwinubana irazana ubwoba mu bantu ariko vyogerageza kuganywa vyogwanywa cyane cyane n'abantu batwara n'abantu bakorera mu nzego zitandukanye kugira ngo ntihaze ingwara ngo hongere haze kwinubana no
gukumirana mu bantu tusa n'abasozera reka dufatire kuri bajya abanyagihugu bo ku mipaka mwavuze yuko kongerezwa ibijanye cyane cyane no kumenyesha amakuru cyo no kwita communication hagahanana amakuru kuri izo ngwara dufatiye kuri tujya duce canke bijya bice by'abanyagihugu baba bari ku mipaka ni kenshi usanga nabone baronka ibihuha cyane cyane bica kuri aya matelefone ku buhingangurukana bumenyi ni gute ivyo vyogwanywa kugira umubano cyane dufatiye ku mipaka murazi yuko pamphile yabigarutse ko biragoye kuzibira unuriya canke naho umugaruka ko hari inzira z'ibinywa bacamwo ni gute umuntu yokwirinda cyane cyane bajya bo ku mipaka bakirinda ibi izi nkuru zica ku buhingangurukana bumenyi ubwo ari bwo bwose nibaza ko inzira nziza yo kurwanya ibihuha vyoza bizana kwinubana hagati ya bene gihugu badasangiye bari mu bihugu bidasa nibaza ko ari amakuru ugerageza gukorana bashaka ibihugu bigakorana kubera bisanzwe biri mu mashirahamwe agize bisangiye hakaba inzego muri ayo mashirahamwe zitanga amakuru zikerekana ibintu bijanye n'izo ngwara bigatanga amakuru nyayo atari bihuha kugira abantu bamenye neza ingene izo ngwara zitera bamenye neza inzira zo kuzirinda atari ibintu bijanye n'ibihuha bishobora gutuma abantu binuba abandi bishobora gutuma abantu bakumira abandi ahubwo akaba amakuru yerekana ko abantu batezwa gukorera ku mugozi umwe kugira ngo batore inyishu kuri izo ngwara zibangamiye ibihugu byacu byose ego honorable dusozera kino kiganiro cacu bajya abanyagihugu bo ku mipaka mwe mwavuze muravuga n'udukoko mbere tuzana izo ngwara uko ari zibiri bajya ni gute bogwanya cyane cyane murabona ko abegeranye bogwanya ibi bihuha bica ku uhingangurukana bumenyi kugira koko umubano ntwavutosekara embo bimwe nivyo muhinga aje kuvuga akoje ikintu nogaruka ko kinini ya ni nko kurana amasantre de prise en charge ibi bigo leta ishishiraho kugira ngo ikurikirane izi ngwara murumva ko kuri bijya bihara vy'inkende ya centre de prise en charge ikigo kiringa Bujumbura mu gihe icyaca ibihara vya Marburg bariko bagiye kwihweza ko bagishira hariya igihungwe rero nkabona ko ahubwo umuti wari kwa mwiza bagujije ivyo bigo bakadecentralize bakagwiza ivyo bigo cyane bakabishira nyene ku mipaka ni iki gihungwe ni sawa mbwa bacashaho nk'ikindi nyene cegereye rujya rubibe rw'u Rwanda hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi hehe bagashirana hariya za Cankuzo kuko birashaka kuzana muri Tanzania yego hama no kuri ivyo bihara vy'inkende naho nyene bakabigwiza hama ni hoba guhera kuri ivyo bigo rero ari naho ho cyata uzaratangwa amakuru ava hagufi aho kuba yo bava ni Bujumbura cyangwa ava Gihungwe ashikira abari Ngozi byo babyiza amakuru yo kubeshuza ava ngaho nyene hagufi ico kigo kibacegereye umupaka ego aha rero niho duciye dusozerera ikiyago cacu cyo kunama kuri no munsi aho twariko turabira hamwe uko igihugu cokingira abaco kubijanye n'ingwara zica ku mipaka ni mu gihe ibiza vy'ibihara by'inkende vyaduka muri republika ya demokarasi ya Congo hamwe na Marburg iva mu gihugu c'u Rwanda bibangamiye abanyagihugu baho muri ivyo bihugu ariko kumbure n'Uburundi budasigaye inyuma mwumvise abatumire ico bashikiriza kucokogwa kugira ino randagata ya zino ngwara irangire reka rero nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri radio na televiziyo Isanganiro reka nshimire abatumire Pascal Nionizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mu kiyago cyo kunama yego naje ndabashimiye kubona mwadutumiye kugira ngo tuyage kuri ivyo kuri izo ngwara ziteye ubwoba zibangamiye ibihugu byacu kandi nkabemerera ko n'ubundi nimwakenera kudutumira tuzobitaba
murakoze undi shimira nuwatowe n'abanyagihugu umushinga mateka Pamphile Marayika mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mu kiyago cyo kunama. Ego murakoze na cyane nagombye kubashimira kuko kenshi muza matumira n'abatowe n'abenegihugu mu sanzwe badutora kugira ngo twabere ijisho n'ugutwi ari naco gituma natwe tuteza kwa matugavye dukurikirana ikintu cyose cyoshaka kuza kibangamira abenegihugu haba ku magara y'abantu yabo canke ku mibereho yabo cyane cyane ko coza kibangamira ababatowe cyane ko coza kibangamira abadushize imbere. Murakoze cyane kino kiyago cyo kunama mukamwa giteguriwe na radio television Isanganiro ifadikanije nishiramwe la benevolence ya Grand Lac ibihe byiza iwanyu naho butaha. Una